Only football can make you feel like this. Na 14 ku nshuro y'indwi rero ku nshuro igira umunani Coupe du President ibayeho. Ndabibutse ko iki gikombe ca Coupe du President kuva kera hose camyeho citwa ngo ni Coupe du Burundi de football kuva kera cyane mwaka w'1982 citwa ngo ni Coupe du Burundi de football, ariko mu mwaka wa 2014 nyakubawa Reverien Ndikuriyo arongoye ishirahamwe FFB akaba yararihinduye aragita Coupe du President, niho ryatangura rero ryitwa Coupe du President. Rirasubirwamo neza cyane ku buryo waritwaye yacaronka uburenganzira bwo gusohokera igihugu mu mahiganwa ya Coupe de la Confédération ya Afrika. Reka rero mu kanya ndababwire abakinyi bagiye gutangura mu kibuga ku mpande zose haba ku ruhande rwa Atletico New Oil Academy iri muhira iwayo ariyo yakiriye na Aigle Noir The Fighters y'Imakamba. Ndabona umukinyi Shaka Bienvenu yahora kinira mu gihugu ca Tunisie yaragarutse mu mugwi wa Aigle Noir, akaba yambaye nimero 7 niwe ari ataka do point cyangwa se umu nimero 9. Reka mu kanya ndababwire abakinyi bagiye gutangura mu kibuga. Ndabona ku ruhande rwa Atletico New Oil yakinishije defense à 3 akaba icyenda bamwita ego kwa Atletico ni bamwita Aile Shalom Nduwimana batazira amababa. Nako no musi yatanguje Bienvenu ninahazwe niwe yatanguye, akaba yambaye nimero 1 Aile Shalom Nduwimana ku ntebe y'abagombora. Ndabona muri defense Fabrice Ndayikengurukiye akinana na mwene abantu John. Nimero 3 ni Faustin Edgar Ndikumana. Faustin niwe yakirishije defense A3. Urundi ruhande ni Isa Modela yambaye nimero 18. Hagati mu kibuga ni Musa Ndikumana capitaine, akaba ari kumwe na Clovis Ndowayezu hamwe na Terence Rukundo. Imbere ni Theodore ari kumwe na Landry hamwe na Thompson, akaba ari abo bariko barataka ku ruhande rwa Aigle Noir. Abatanguye ninde mwigori ninde? Reka ndabe neza. Aime Fares Ndizeye niwe watanguye mwigori, yambaye nimero 22. Aba defenseur ni reka turabe. Ndabona abakinyi nka Jafet Niela yambaye 8. Shaka Bienvenu yambaye nimero 7 ari kuri attack. Nimero 17 ni Freddy Chiza. Zuhail yambaye nimero 9 uyu yahora kina muri Olympique Star. Abo nibo bakinyi bashoboye gutangura ku ruhande rwa Aigle Noir. Nimero 13 bamwita Narcisse Masudi Baitofola
akaba ari we yatanguye. Reka turabe rero urukino bakaba bageze ku munota wa gatatu. Munota wa gatatu umupira ufise Landry agerageza gutera centre ariko uriya mukinyi w'inyuma. Reka turabe ninde ni Faustin yagejeje kurengura umupira kwande Faustin ariko umupira bakaba urengeje. Nariko ndababwira nti Coupe du Président iri kirakinwa ku ncuro y'umunani. Ku ncuro y'umunani ikaba yatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2014. Icyo gihe ihiganwa rikaba ryatwawe, reka nabwire nyine bagiye baratwara rino higanwa rya Coupe du Président. Coupe du Président ni Coupe du Président yo ku ncuro novuga y'icenda, yego y'icenda kirakinwa, akaba ari kimwe cy'umunani gishira icanyuma. Huitième de finale hagati ya Bumamuru nako hagati ya Atletico New Oil Academy yakiriye Aigle Noir de Fighters Imakamba. Ku ncuro ya mbere rero ni Leader Dick Burundi yagitwaye hari mu mwaka wa 2014 itsinze Messager Dongozi, bari banganije kimwe ku kindi batera penalty. Leader Dick itsinda 4-3 za Messager Dongozi. Mu mwaka wa 2015 ni Vitaro FC yagitwaye itsinze Athletic Olympique, bari banganije kimwe ku kindi ariko nubundi Vitaro iratsinda kuri penalty 4-3. 2016 ni Messager Dongozi yagitwaye itsinze Vitalo kuri final, bari banganije kimwe ku kindi ariko Messager Dongozi itsinda penalty 4-3 za Vitalo. 2017 Olympique Star itsinda Messager Dongozi iragitwara. Yaragitwaye nivyo 2-1. Aigle Noir mwaka wa 2019 iyo iragitwara ibitsino 3-1 cya Rukinzo, niyo bahuye Rukinzo. 2020 Musongati FC yajanganije na Rukinzo kimwe ku kindi ariko Musongati za gutsinda penalty 4-3. Mu mwaka wese mu 2021 ni Bumamuru FC mu Cibitoke yagitwaye itsinze Frambo du Centre 3-1 ngira ngo benshi muravyibuka. Thompson afise umupira, Thompson arachenga kabisa kwa Faustin nako kwa Musa Ndikumana nande na Landry bamukorera ikosa ryakozwe nande uyu nimero 4 no yakoze nimero 16 wa Aigle Noir Thompson ariko umupira bawumutanze. Byari bikomeye cyane ku rugo rwa Atletico New Oil Academy. Aigle Noir bafise umupira, Aigle Noir bambaye impuzu zirabura ziringa amabara yera, inimero zandikishijwe irangi ryera n'amazina yandikishijwe irangi ryera, amasokisi yera cyane. Mu gihe Atletico New Oil bambaye impuzu z'ubururu bwijimye bleu foncé, inimero zandikishijwe irangi rya orange, amasokisi asa na bleu. Reka turabe ninde ni Musa kwa Thompson nande. Thompson atembere cyane ku munyegori wabo Bienveni nini nahazwe kwa John anafise umupira kwande kwa Fabrice nekengurukiye. Fabrice atembere cyane shakisha nde. Reka turabe kwande kwa Theodore arinjira muri mukorombo. Reka turabe Landry tere shoot ariko byari bikomeye cyane. Uyu mu defenseur w'inyuma agaruye umupira. Reka turabe ninde uriya ni Isa Modela kwande
kwa nimero 13 wa Aigle Noir. Katurabe Aigle Noir bagegeza guherezanya kwande kwa Zuhail kwa nimero 15. Nimero 15 reka turabe. Ariko nababwira ihiganwa rya Coupe du President amateka yaryo kuva rihinduye izina mu mwaka wa 2014 ekipe ya Vitaro ni imaze gutwara ibikombe vyinshi aho ifise ibikombe bibiri mukanya Bienvenue nahazwe bari bamuteye ishute ariko ariko kwande kwa John mwe n'abantu nande na Clovis Ndoyezo kwa John katurabe John umupira John umupira inyuma reka turabe kwande kwa Thompson kwande kwa Clovis kwa Fabrice naikengurukiye kwande kwa Faustin kwa Fabrice temera cyane shakisha Thompson ariko umutanze bakinyi binyuma ba Aigle Noir bafite umupira katurabe Aigle Noir reka turabe Aigle Noir ariko Musa Ndikumana aramaga gati full stop reka turabe kwa Landry ariko vyase kabisa Landry yibomye ku munyegori wa ego guhera mwaka wa 2000 guhera na ku mwaka w'igihumbi kimwe cy'ijana na 82 Vitaro ibikombe byose sangwa ifise ibikombe 14 Inter FC ifise ibikombe bitatu izindi zose zifise kimwe Aigle Noir kimwe Atletico Olympique kimwe Inter Star kimwe Musongati FC kimwe Muzinga kimwe Prince Louis kimwe Le Messager d'Ongozi kimwe Olympique Star kimwe na Bumamuru kimwe akaba aruko arico twababwira twababwira nuko ekipe ya Inter FC imbere y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1990 yari ikiri ekipe imwe ariko ico gihe iza gucika nk'ibice bibiri habaho Inter Star Inter FC isigarukwayo mwaje nyene mubimenye Inter FC ekipe nikibarizwa mu cicaro ca mbere cyangwa mu cicaro ca kabiri ubu isigaye ikina championnat local cicaro ca gatatu mu gihe Inter Star ku bindi bibuga ama ekipe menshi ariko aresurana ku bindi bibuga ama ekipe menshi cyane ariko aresurana Nuko ndabivuga ibindi bibuga ama ekipe menshi yahuye bakina kimwe 18 gishira icanyuma kuri Stade Gatwaro ari mu Kayanza ekipe ya Kayanza United ikaba yakiriye Bumamuru FC muri kano kanya ariko barakina ko inkino zose zatanguye gishisa 9 Atletico ni Oil ikirakina na Aigle Noir The Fighters Rukinzo FC ikaba ikirakina na Tigre Noir ndabibutse ko kandi mu ma ekipe yose yo mu cicaro cyambere yose yashoboye kuronga itike kiretse ekipe ya Flambeau de l'Est itarimwo ni mu gihe ama ekipe mu cicaro ca kabiri nayo nyene yose yavuyemwo kiretse ekipe ya Tigre Noir iriko irakina na Rukinzo FC ari kuri Stade Urunani mu Cibitoke jo ku munsi w'Imana Messager d'Ongozi kuri Stade Urukundo izokwakira Burundi Sport Dynamique Top Junior izokwakira Flambeau du Centre Bujumbura City yakire Vitaro FC Royal FC nayo izokwakira Le Croco FC kuri Stade Ingoma y'Igitega mu gihe Olympique Star kuri Stade Umuco izoba yakiriye Musongati FC y'Igitega ngaho muri ruzokwaka aya nama ekipe akaniranye gose reka Thompson wapi kabisa Thompson nagerageje kwinjira muri mukuru mbona ariko ateye baramuzibira umupira barawuzibira
reka turabe ni Aigle Noir afise umupira nimero 15 nimero 15 kwa nimero 17 reka turabe nimero 17 agerageza kwinjira reka turabe rakatakata reka turabe Foster agukurikira ariko ateye umupira reka turabe bienvenue bienvenue arokoye akijije igol bienvenue nirazwe akoze akazi k'abagabo mukorokora igoli giwe reka turabe Terase Rukundo Terase na Clovis ndi waheze kwande kwa Isa Modela kwa Thompson arawukurengereza ko umupira no kurengurwa n'amaboko ku ruhande rwa Atletico ni Oil yarenguye ningoga kwa Jeune mwe n'abantu akina na Terase Rukundo Terase kwa Foster na Clovis ndi waheze Clovis kwa Fabrice ndayikengurukiye na Jeune mwe n'abantu John yateye imbere ashakisha Theodore ariko mupira ananirwa kukontrola neza cyane no kurengurwa yarenguye fova kwa Foster na Terase moteur kabisa Terase ubona ko ari umuntu akina ikibuga cyose akina nk'imoteur reka turabe ninde ni Landry mupira yawurengeje mupira no kurengurwa na Aigle Noir bafise umupira bagiye kurengura vuba turabe yarenguye kwande kwa Isa Modela Isa Modela nande na John mwe n'abantu nande John kwa Clovis na Foster atera imbere cyane shakishande ni Landry ariko ntiyashoboye gushikira Terase Rukundo Terase kwa Landry ni bafura gutera ariko vyase kabisa uriya mukinyi w'inyuma bati Landry waraririye bati wakoze offside umupira nuwo gutegwa imbere ariko umupira warenze no kurengurwa na Atletico ni Oil Academy bagusubiza mu kibuga n'amaboko yarenguye n'ingoga kwa Bienvenue na John mwe n'abantu nafise umupira kataba John kwa Musa Ndikumana reka turaba ariko ahereje Landry abakinyi b'inyuma bahagarara neza cyane barawumwaka reka turabe ninde reka turabe nimero 13 wa Aigle Noir reka turabe Aigle Noir afise umupira bako bakinira inyuma kwande kwa Zuhaili bako bakinira inyuma kwa nimero 16 reka turabe ninde reka turabe Landry Terase Rukundo ariko umunyegoli wa Aigle Noir ahagarara neza Theodore ariko pira bahitamwo kuwurenza ninda urengeje ni Ngabonzi ni ndabibutse ko Aigle Noir mu ma equipe yo mu cyiciro cya kabiri yonyene isigayemwo izindi zose zarasezerewe izindi zose zarazinze birago ariko Aigle Noir ikaba yashoboye kwihagararako ndabibutse ko ari equipe ya Aigle Noir reka turabe kwande kwa ariko yawufashe neza Bienvenue ninahazwe ngabo ziza Blanchard yageje gutera agashuti ariko atera agashuti k'abana Bienvenue arawufata neza cyane isa problème du Beitofola akaba ari wagiye gutera iyi corner ya Aigle Noir reka turabe Bienvenue abwira abakinyi bati hagarara neza cyane ni munzibire kugira ngo umupira ndawubone yateye reka turabe ariko Musa Ndikumana akura nk'umupira n'umutwe umupira ufite Theodore n'umupira Theodore aragucenga Theodore kwande kwa Terase na Landry atera igipira
kibi cyane umupira urenga mwino minsi Landry sizi ikintu yabaye ubona ko kabisa no gutanga pasi ari kibazo nyuma ya ibitsindo vyankiye ubona ko Landry kabisa sinzi ikintu yabaye mwino minsi. Reka turabe ninde ni Blanchard ngabo nziza Blanchard kwa nimero 13 bamwita Narcisse Beitifol. Iminota 50 ikaba yashitse bakaba bongeye iminota 2 umwanya n'umwanya urukino rurarangira igice cya mbere kirarangira nibaza ko atagihindutse umukinyi nka Slim Said aza kwinjira ku ruhande rwa Landry kuko urabona ko Landry kabisa igice cya mbere nticamuhiriye ntabwo yitwaye neza. Turindire impinduka umumenyereza Omar Ntakagero aza gukora mu gice cya kabiri. Ni umupira ufiswe na Atletico New Oil. Ndabibutse ko ejo gihe cy'isaha 12:30 ekipe ya Manchester City izo kwakira ekipe ya Manchester United ni muri championnat y'Ubwongereza. Bakaba bongeye iminota 2 bakaba bongeye iminota 2 hano ku kibuga umuco cy'Imuyinga. Reka turabe ninde ni ngabo nziza Blanchard ariko umupira ubrotse Foste aba maso umupira arawifatira neza cyane. Foste nafise umupira Foste kwande kwa Fabrice Ndekengurukiye Fabrice kwande kwa John mwana abantu John na Theodore kwa Clovis Noes Clovis hagati mu kibuga kwa Musa Ndikumana nande na Thompson kabisa kora akantu kamafyeri hano. Reka turabe ninde Terase rukundo kwande kwa Musa Ndikumana kwa Terase basi umupira Terase na Isa Model nako ni Clovis Noes kwa Isa Model Isa bisi umupira Isa kwa Musa Ndikumana Musa kwa John mwene abantu John bati John wakoze umupira n'amaboko arbitre ati wakoze umupira n'amaboko. Reka turabe atagihindutse iraba half time draw aho ata ekipe nimwe yashoboye gutera mu igor ry'iyindi kwinjiza nako gutera aho bateye. Reka turabe ni ariko akaba yamuhenuye Musa Ndikumana akaba yahenuye umukinyi wa Aigle Noir kwa nimero 15 ninde Ari Musanga kwa nimero 15 Ari Musanga Ari Musanga kwande kwa Kanyamukenge Nikora umupira Bienvenue akaba yawufashe sans problème. Igice cya mbere kikaba kirangiye hano ku kibuga umuco cy'Imuyinga ubusa ku busa hagati ya Atletico New Oil Academy na Aigle Noir de Fighters. Ku bindi bibuga naho nyene turabenya uko match zarangiye. Reka turabe Kayanza United ikaba igice cya mbere yamaze gutsinda kimwe ku busa bwa Bumamuru hariya mu Cibitoke Rukinzo na Tigre Noir. Turamenya uko vyagiye. Iyi ni studio yari
zose ku rutonde z'ubwa nyuma Iwacu Studio Banyamuyinga namwe mu micungararo yaho ngiyi studio yakataraboneka mu gisagara ca Muyinga kamera zigezweho zibereye gukoresha mu manza zitandukanye ibafotora bararema ushaka photoshoot zirezire cyangwa izakarangamuntu ni mu minota 5 baba baguhereje murifuza sonorization imeze neza bakufitiye amabafure n'irusatura amabuye kuri sekretariya yaho naho nyovuga bakora invitation ameze neza cyane photocopy zikeye neza cyane bakagerura materiel dobiho nziza kandi ku biciro byiza bantu mwese mashira hamwe namwe mwese mubyifuza nimwitinye kuko bashobora kubafurunisa mukariha mu nyuma mugihe mubyifuje murakeneye umuhinga bigisha ibijyanye n'ubuhinga bwa none barabafise kandi binzobere babinonosoye akabiga rero bantu mwese mufise imanza zitandukanye ngabo bashobora kubafatira amashusho bakiyabikira kuri YouTube mugihe mubyifuje mukazayoraba imyaka n'imyaka kubuzukuru n'abuzukuruza bafite na televiziyo online abifuza kwamamaza ibidanazo cyangwa ibindi byose mukora murahawe ikaze Iwacu Studio muisanga mu gisagara ca Muyinga imbere y'isoko nkuru ya Muyinga neza na neza harabana na parking y'imiduga ija mu Cankuzo cyangwa bakura kwizi nimero za telefone 68 majana 942 majana 780 cyangwa ku 79 majana 947 ubusa 47 Iwacu Studio biyemeje kuduherekeza mu rugendo rw'iterambere Maria je pore pore Mvua abo jogi pena tokea ni inakuwa ni pam pam. Ila hii nakavura mo nakatanguye kugwa akavura kakatanguye kugwa ariko abakinyi babuze gukina kikaba gitanguye ngaha ku stade umuco y'Imuyinga ndabutse ko igice cya mbere cyarangiye ari ubusa ku bundi akaba ata equipe nimwe yashoboye gutsinda iyindi mu nkino zitatu ziriko ziraba equipe ya Kayanza United yari ku stade Gatwaro niyo imaze gutsinda Bumamuru kimwe ku busa ayandi ma equipe yose yaba Rukinzo na Tigre Noir byarangiye ari ubusa ku bundi Atletico New Oil Academy na Aigle Noir naho nyene vyarangiye ari ubusa ku bundi reka turabe n'igice cya kabiri icyo kiduhishiye umupira uhagazwe ko na Landry afite umupira Landry aratanze kwande kwa Terase Rukundo Terase kwande kwa Musa Ndikumana ndabona abakinyi ba Aigle Noir bawifatiye reka turabe Shaka bienvenue Shaka aragucenga Shaka kabisa Shaka ariko umupira abakinyi b'inyuma harimwo Fabrice Lekengurukiye bagaragaza kumustopa bati ntushobora kuturengana reka turabe ninde ni Isa Model hariya s'umupira Foster tari umupira imbere ariko umupira urarenze no gutekwa imbere y'igori rya Eme Fasi ndisi akaba ateye umupira imbere katurabe abakinyi hari inyuma reka turabe nimero zine Chris Bed Ngabo ateye umupira imbere ariko ndabona Isa Modera yabuze niyo wagiye reka turabe ninde ndefise umupira Clovis Noise Clovis kwa Musa Ndikumana Musa ari ku mupira awuboroka nabi umupira ufiswe na Tampo Jansi terembere cyane shakisha Zuhail ariko umupira nawe yafashe reka turabe ninde
Isa Modela, Isa kwa John mwena abantu, John na Clovis kwa Fabrice na ikengurukiye, Fabrice afise umupira, Fabrice iyi ni coupe du president ku nshuro yayo y'icenda, yatanguye mu mwaka wa 2014, ligi tangura ryatwawe na leader Dick Burundi, hakurikira Vitaro, ndabibutsa ko ekipi ya Vitaro ifise ibikombe vyinshi, aho guhera mwaka wa 2014 ifise ibikombe bibiri, ariko higanwa kuva kera hose ryamye, ariko dicitwa coupe du president ryatanguye mu mwaka w'1982. Ico gihe ekipe ya Vitaro yari hari ibikombe, aho yashoboye gutwara ibikombe 12 vyose, ariko ico gihe uwatwara sokera igihugu Everyendi kuri yo arongo FFB kuza mwaka wa 2014 ararihindura agita coupe du president, igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu, abicyo utwara agacaronka uburenganzira bwo gusokera igihugu mu nkino za coupe de la confédération. Ndabibutse ko igihe umwaka uheze ari Bumamuru FC ritwaye, uyu mwaka wa bizogenda gute? Ama ekipe 16 ari muri kimwe cy'umwaka gishiri cyanyuma, akaba ariko arahiganwa baraba izoshobora gutwegukana rino higanwa ku nshuro y'icenda. Ikindi nabibutsa nuko mu ma ekipe yo mu cicaro ca mbere asigaye mu ma ekipe 15, ekipe ya akaba ariyo yashoboye gusezererwa, ekipe ya Tigre Noir, ekipe ya Académie ya Tigre Noir. Ku munsi w'ejo nabibutse ko ekipe ya Olympic Star izokwakira ngaho mu kibuga Umuco cy'Imuyinga, na ma ekipe yose afise abakunzi benshi cyane, aho iyo musongati yakinye na Olympic Star nuko nyene ubona uyu munsi ya wa mugwi w'abafana ba Atletico ni Leka Trabi yaragerageje gutera ishuti, ariko umupira ucinyuma. Bienveni Nindazwe ahise atanga n'ingoga kwa John mwena abantu, Fabrice ndekengurukira umupira, Fabrice kwande kwa Clovis, nako ni Theodore umupira kwande kwa Isa, kwa Faustin kwa Terrace Rukundo, Terrace Motel, uyu ni Motel kwande kwa John mwena abantu, John kwa Fabrice ndekengurukira, Fabrice ateye imbere cyane ashakisha Ndikumana Musa, capitaine kwa Landry kwa Thompson afite umupira, Thompson kwa Isa Model, kwa Thompson na Terrace Rukundo, Terrace kwa Clovis ni wahezo, Clovis na Musa Ndikumana, Musa kwande kwa Musa kandi afite umupira, Musa kwa Fabrice ndekengurukire kwande kwa Terrace Rukundo, Terrace Motel. Leka turabe ninde ni Isa Model, Isa kwa Thompson kwande kwa John mwena abantu, John na Fabrice ndekengurukire, teri shuta jake, leka turabe hejuru ako mupira kwa MFRS Ndizeye, teri imbere cyane shakisha ninde, ariko umupira warenze, umupira wo kurengurwa na Isa Model ya urenguye n'ingoga kwa John mwena abantu na Fabrice ndekengurukire kwande kwa Faustin afise umupira, Faustin kwa John mwena abantu, John akina na Faustin Ndikumana, Faustin Edgar Ndikumana kwande kwa Fabrice ndekengurukire kwa Terrace ariko umupira nashoboye kuwufata, mupira kwande kwa Shaka Bienveni, Shaka reka turabe ninde, Jafet Niyela, ariko ngo ni Orge
abakinyi ba Aigle Noir bakaba baraririye reka turabe ninde ubona ku mpande zose ama ekipe yakaniraniye barazibira bakataka ariko urabona yuko ama ekipe yose twavuga yuko ekipe ya Atletico New Oil igerageza guherezanya dushite nko kuri possession twavuga yuko bimwe byo guherezanya ekipe ya Atletico New Oil yawe ifise nka 70 mu gihe Aigle Noir akaba yahagaze neza cyane umupira arawugarura ikatabe terrasse Rukundo terrasse Motel terrasse Omnipresa mubona inyuma ukamubona imbere ukamubona ibuburyo ukamubona ibubafu ninde Musa Ndikumana afite umupira captain kizigenza kabisa reka turabe John mwe n'abantu John kwa Thompson yagiye gukinira inyuma Thompson kwa Musa Ndikumana Musa nande na Landry kwa Fabrice reka turabe Fabrice afite umupira Fabrice na Thompson akota Thompson umupira anashobora kumurengana kwa Isha Modela mupira kwa Bienveni ninahazwe na uno musi yagiri ucizere n'umumenyereza Omayi Nakagero aho yaramazimi ashuka gatebe reka turabe Musa kwa Thompson akutenga Thompson kwa Isa Model reka turabe wapi kabisa wapi Thompson Isa Model yatesa Masud bait for kwande kwa nimero 17 ariko umupira warenze ugiye kurengwa na Jafet Niela ugiye kurengura umupira wa Aigle Noir akavura kagwiriye hano ariko ivyo nibabuza gukina cyambere yateye ariko Bienveni ninahazwe ariko abakinyi b'inyuma ba Atletico New Oil bahagarara neza cyane umupira wakuramwo reka tara yari Tampo Jansi yagejeje gutera ariko yagejeje gutera shoot ariko biranka reka tara yari ni Theodore ariko umupira Aime Fales Ndizeye akaba yawufashe neza cyane reka turabe Ngayirema Tampo Jansi bafise umupira ndabibutse ko Ngayirema Tampo Jansi akina ku ruhande rw'inyuma ku ruhande rw'ibubafu ariko akaba ari mu bameyere buteur bafise ibisindo vyinshi terrasse Rukundo umukinyi ora ataruha reka turabe ninde ni Thompson tera centre imbere ariko umupira MF Fales Ndizeye akaba yawukuyeyo Clovis reka turabe kwande kwa Fabrice ndayikengurukiye nande na Theodore na Musa Ndikumana Musa kwa Fabrice ndayikengurukiye Fabrice terembere cyane shakisha Thompson ariko umupira yashoje gushikira reka turabe ninde Freddy Chiza ariko umupira ufiswe na reka turabe Tampo Jansi Tampo Jansi afise umupira Tampo ari haruguru ku ruhande rw'ibu Thompson reka turabe Thompson aragu kimbiza kabisa ariko kabisa vyase ibitsindo vyabuze isa kwande kwa John mwe n'abantu John Stream Said Stream wapi kabisa 13 kwa Jafet Niela Jafet hafi ya corner reka turabe kwande kwa Narcisse Masud reka turabe yateye ariko yarageje gutera ishuti no mu numero
18 bamwita Asmani Ndikumana. Reka turabe ninde Slimu Said ari kumupira noshoye kumcenga. Reka turabe kwande kwa Asmani Ndikumana kwande kwa Niera Jafet kwa kapitene nimero 15 kwande kwa nimero 13 wa Aigle Noir ninde nimero 17 yariya ariko mupira unanda kukontrola Niera Jafet atari imbere cyane shakisha. Reka turabe ninde Reka turabe hariya ni nimero 13 kwande kwa reka turabe atan ari ku mupira Jafet Niel Jafet kwande. Reka turabe ninde Theodore mupira wa mwatse. Reka turabe ninde yateye wapi kabisa. Bienvenue ni nazwe Stade Muco. Ekipe ya Olympic Star izokwakira Musongati. Reka turabe ninde igitsindo cyiza cyane cya Aigle Noir ku munota wa 44 ugice cya kabiri. Aigle Noir ikaba yinjije igitsindo cyiza cyane. Aigle Noir igitsindo kimwe ubusa. Igitsindo cinjijwe nande siriko namubona neza cyane se. Reka turabe ibintu bikaba bihindutse hano ku kibuga Umuco cy'Imuyinga. Aigle Noir ikaba yongeye igitsindo cyayo. Ibintu bikaba bigiye gukomerana. Atletico niyo kwande kwa Musa Ndikumana bavuga bati turabuka twogombora mu minota ya nyuma. Reka turabe igishoboka no kugombora. Munota wa mbere ukaba wavuyeko. Reka tumupira ufise Theodore ariko bakaba mukora ikosa. Theodore mukora ikosa. Reka turabe ni Terrace ariko Terrace afise umupira. Terrace afise umupira. Terrace ateye kufra. Reka turabe ateye ariko wapi kabisa vyase. Shaka Bienvenue mupira warenze no kurengurwa na Atletico Niel Academy. First yarenguye abakinyi bose bari imbere. John bari imbere. Reka turabe Theodore nande Theodore na Fabrice kwande kwa Isa Modela. Isa teri imbere cyane shakisha abakinyi imbere ariko na John ari imbere. John yagiye kumwataka. Umupira ukaba warenze no guterekwa imbere y'igori rya Aime Fares Ndizeye. Teri imbere cyane shakisha abakinyi imbere. Asigaye amasegonda. Reka turabe ninde Isa. Reka turabe Asmani Ndikumana yaragerageje gucomoka ariko vyase. Reka turabe ninde ni Musa Ndikumana. Musa kapiteni afite umupira. Musa kwande ariko vyase kabisa. Reka turabe ni Theodore ariko yabuza haca. Theodore umupira. Theodore asigaye imisegonda umwanya urukino rurangira ku ntsinzi ya Aigle Noir The Fighters. Reka turabe ninde ni Shaka Bienvenue. Shaka aragucenga. Shaka Bienvenue. Reka turabe ninde Asmani Ndikumana. Asman umupira. Asman atera
ariko Bienvenue akaba yawufashe neza cyane avuga ati jimbere ndabahe hasigaye imisegonda ariko urukino rukaba arurangiye ku tsinzi ya Aigle Noir igitino kimwe ku busa bwa Atletico New Academy ngaha kuri stade Umuco y'Imuyinga. Reka ndabashimira cyane ndabakengurukira rwose mukayanza naho nyene bikaba vyarangiye mukayanza